biragoye kumva kandi noneho ngo ntibitahuritse ingene hakiri abana b'u Burundi baciga bicaye hasi mu gihe amatungo y'igihugu adasiba kunyuruzwa. Ni bimwe mu vyashikirijwe na Faustin Ndikumana, umukuru w'ishirahamwe Parseme, ishirahamwe rikangurira abarundi guhinduka no guhindura ingendo. Aha rero hari mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru, aho mbere yanishuye ku bibazo bitari bike bijanye n'ivyerekeye kurwanya inyuruzwa ry'amatungo ya leta. Tumumvirize. Mwishirahamwe Parseme turashima umuka mushasha leta y'u Burundi yashize mu bintu byo guhagurukira urwanya igiturire no gutuza abakabugo ko tuzi yuko iyo gitavuye mu Burundi nta terambere rishoboka mu gihugu cy'u Burundi. Ibyo abantu bakwiye kubimenya kandi bakabishira mu mitwe yabo, ntibabifate bimwe by'ibikinisho. Twagira rero dushime kubona umukarayi mugabo tukavuga tuti kugira iyo ngwani tukabisahasa urugamba rero ukagira ico twakwita mu gifaransa plan stratégique, no kuvuga umugambi nyene uri hamwe ushigwamwo bahamagaramo abantu bose bagashira ingufu hamwe. Ubu rero niwo twasohoye tugomba guterera leta n'abategetsi n'abarundi mwese mu migwi itandukanye kuko nta numwe asigara inyuma muri uru rugamba. Ubwa mbere rero mfashe inkingi, ico nita inkingi ipiriye yo kugira igiturire kigwanya. Ubwa mbere hategeza kuba ico bita no kwita kampanye yo gukangura abarundi, kubica gukangura abarundi bose muri rusange. Ubwa mbere kuma bigiturire ubukene y'ingene bujanye n'abantu banyuza amatungo y'igihugu, kubirika ntivyumvikana ko usanga abana b'u Burundi basi kwicara hasi mw'ishuri mugaba amatungo ari karanyuzwa, abakozi mu makomine ntibahemba amatungo ari karanyuzwa. Ntivyumvikana ingene usanga leta amatungo anyuruzwa. Mwaguvise ivyeruka kwerekana n'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu, murabumva ingene amashirahamwe ya leta mwama ariko araryama azabona tere byose usanga birimwo ivyo nyene. Ugasanga amasoko ingene atangwa, hari amabarabara acabomoka n'ingoga kandi yubatswe, hariho nk'amabaraje kazakajeke zaca zibomogwa zaca zipomoka kandi zubatswe. Ukaraba amaproje amwe ingene atinda kuja mu ngiro, ukamubona nka vya Nyabuyondo ngaho gushaka zone économique spéciale y'amabaraje yakabuse, ugasanga ari kamara umwanya hajya bari n'ingwara zijanye n'ingene babiri ko biratunganywa nabi. Murumva rero dufatiye kuri ivyo canke kwinjiza abakozi batabishoboye mu buzi bwa leta, ugasanga inzego zijogajoga, hariho ivy'agati y'akazi na muntu, abantu ugasanga inkozi z'ikibi zirarekuwe kubera zatanze igiturire, ugasanga inzira karengane zigumye zifunzwe kubera bashaka kuzaka igiturire. Tutwe turavuga ibi vy'urudandazwa rw'abantu baja kugurishwa hanze gusorana kugira impunzi. Ivyo rero abantu badakangutse babibone. Ikindi nuko baca tumenya igiturire ico arico, akigishwa turavye itegeko rihari ubwoko bw'ibiturire, ibi vyo gutunga umurengera, ibi vyo kweza amahera blanchiment, ibi vya konfisio gutoza amahera cy'amategeko. Ubwoko bw'ibiturire mu Burundi abantu benshi ntibabuzi n'ivyaha bijanye naco, uko bimenyekana abantu bakabimenya. Hanyuma rero bigaca bizana rero kudenonsa, kubivugira hero, abantu bakaja hamwe, no kuvuga abanyagihugu, ugwaruka, fasoni, société civile, amashengero, amasendika, abajournaliste, byose bikakorerwa ahantu haba hariho umwidegerezo wo kumenyesha amakuru ku buryo abantu ko bari giturire haba synergie, ingufu ziri hamwe zo kubatunga urutoki. Ico giheze rero atakurikira gusubiramwo amategeko agwanya igiturire. Itegeko rirahari kubiraba neza kuri toso, vyagumye bivwa kuva kera. Ico ni ikintu gitegerezwa guca kiva mu nzira, hanyuma bakayashira kuri standard ingene amategeko ya Nations Unies na Afrika Union Africaine ingene ameze, kandi amategeko abwiza gusubirwamo. Ica gatatu ni machine repressive, no kuvuga ingene abagiture bahano bifatira ku ubutungane no kubusubiza iteka bukaba nka troisième pouvoir, ubundi butegetsi, kugira ushobore kuronka ubwigenge ushobora gutuma buhangana n'ibi bintu na bimwe bita vya inspection de la justice bikaja mu ngiro.
ingene amagistra batunganywa ingene kariyeri zabo zigiye kugira habe ico no kita amaraso mashasha y'ingene ivy'ubutungane bitunganije. Ikindi nuko izi nzego zikurikirana amatungo ya leta de controle zihagwa ingufu nshasha. Cour des comptes bakwiye gusubiza ico bita mission juridictionnelle. Cour des comptes ironka ubushobozi bwo ucikurikirana n'imanza y'execution. Izo za inspection générale de l'État kuziha uburyo aho ifaranga ryose rya leta riri bakarikurikira. Ikindi nuko hosubigwaho urwego special rugira ubushakashatsi bw'ibituri ya brigade spéciale d'investigation yakora itegeza kugaruka kuko ibyaha by'ibiturire biragoye ko bishobora gufatana n'ibindi byaha bisanzwe mu masentare asanzwe. Nukuri naho zyazo zaravuye tworabizini mugabo akaba ikintu bita juridiction spéciale urwego rukurikirana ivyo vyaha. Hanyuma ikindi rero gikomeye nuguteza imbere ingendo zituma kugwanya ibiturire bishobora kugabanuka bita action de prévention. Izo ngendo ziste mu bantu usanga bishobora gukinga. Hariho ubwa mbere ujya mugenzi wo kwerekana amatungo abantu bije mu mabanga bayasohotse urya ahubwo kuba nk'itegeko gasubirwamo haburi kaba nk'ibanga umuntu arahira imbere y'uko aja mu mabanga n'ahandi ni kubigenda. Ndetse haragira igihe bavuga bati we wumva utobikora nta gahato karimo ucureka kuja mu mabanga ya leta ukaja gukora utwawe. Ndubona ko ivyawe bitagutoshora kuvuga ati ngire déclaration de bilan kurabona nko mu ntango y'umwaka batage barabikurikira tugaruka muri vya bindi bamwe babona atabandi baratunze baragize gutereka nanje mbandanye ukacumengo n'umugenzi. Kandi noneho ibwirizwa shingiro n'itegeko rirwanya igiturire rirabigaruka ko cane ntitwokwirirwa turabisubiramo. Ikindi gikomeye ni ahandi usanga ingene bigenda nukuraba ukontora bijya ibintu by'ubuganuka makado habwa abategetsi bijya keshi usanga hanyageje mu giturire cyo bitasha de conscience abategetsi usanga ko batanga ubuganuke baheza abategetsi umure bari kindi kintu babifuza gushikako n'abagwiza tunga sanga ko bagira bene ivyo ku bategetsi ko bari ikindi kintu bashaka gushikako ahandi rero barabibuza. Hanyuma ikindi ingene amaproje makuru y'igihugu bayasuzuma ingene ari karaja mu ngiro. Amafaranga kaza ari menshi mugabo ugasanga ico yamaze ku rubuga ikiboneka neza aho uca wumva ikintu kiba kiri. Hari ico bita kuraba ingene imigambi ikora amakampanye ingene barondera uburyo financement de campagne. Iyo si twita coalition politique kura ko atabantu baza gutanga amahera mu migambwe bashaka ko bazoronka ibibanza mu buzi kumbure badakwiye canke amasoko atibazo kiba yaronka kubera ingene ariko baratanga amafaranga mu bintu by'amakampanye. Ibindi no kwico bita confidente ni kintu bita incompatibility kumenya amabanga atajana. Mushobora kuzura umutegetsi kana kuri buramatari kanaka ugashaka umugwiza atunga wa mbere ugacubaka ibintu kishoro ukagira gute ibintu bene izo ngendo tegeza kuja mu mpuze mu mico y'abarundi. Hari ico twita ibi vya tesorisation amahera usanga nyegeje ugasanga nariko barakora bubaka ibintu bw'amahera utayabona officiellement ku mabanki n'ibyikumbure abitse mu mazanegeje mu mazu bakazibarira kuri ibyo yose ni ibintu bitegerezwa kwiga. Hari itegeko ryari ryagiyeho rwasiro blanchiment cyoja mu ngiro n'irya série nationale sur l'enseignement financier bakaraba ingene ishobora kuja. Hari ivyo gukurikirana amaraporo ya transparence budgetaire ubushikirana n'ibega ca leta kwaza buratanga amaraporo y'ingene amafaranga ritarakoreshwa muri bi kujya byanditse mu mategeko uko hatabaye transparence ingene amafaranga ya leta akoreshwa ku meza abantu bakabikurikirana naho nyene urumva haba hari icinyegeje. Hagaca haza ari ikiri tuvuga ni ibyo gutandukanya amabanga ya politike n'amabanga y'ubuhinga kugira les affaires ibintu bijanye n'umugambo kwavyo ivy'intwara administration kwavyo ya leta muri guverinoma kwavyo abantu bakareka kuza bararonka ibibanza bijanye na politike canke bitajanye n'ivyo bashoboye kandi abari amabanga y'ubuhinga.
hanyuma ikindi nuko rero bajya abantu bakunda kuronka ama exoneration cyane iby'ama exoneration y'ubusho habisuzumwa yuko abariko barabironka babiciye mu mategeko cyane babikwiye cyane hari akarusho kariko karibonekeza. Tuvuga ikindi yuko rero cyabaye ico bita reformes économiques no kuvuga ubutunzi ngene bwosubirwamwo abantu bakamenya bashobora gusangira na cyane bagashira imbere ko abikorera utwabo abikorera utwabo no guhayanwa ikintu kibuze nabikorera utwabo ingene bahayanwa esprit de compétition et de méritocratie ingene abantu bahayanwa bagakora hamwe dushobora kuronka kimwe bita classe moyenne abantu bagahayanwa gukora compétition ataburonka ibyo atabiriya kuyo umuco kagaruka uwo muco rero ni ucutuma n'ubutunzi bwongera kuko abantu bose babaza ati turahayanwa ubisoroye aje imbere utabishoboye aje inyuma. Ikindi rero nuko hacaba ico bita volonté politique w'igihugu iyo turayibona mu discours hanyuma hagacaba rero kurekura yuko izo nzego zose zibijejwe zishobora kubirangura iki tukeretse leta abategetsi beje nafata ingingo none byo hagaraguye we ntabyo ntangingo ushobora gufata gukura umuverineri najewe ntabyo ushobora gufata none wumva urumva turabivuze nahani niko bimeze iture na ukabusanga nahani mu bindi bihugu niko bagiye barayibona ugasanga umutegetsi mukuru ugacudandiza ibintu bijanye n'ivyo ukora nyene ugaca wihariwe wiha amasoko aho nyene ari uhatwara wumva ni confident ni ibintu bitajanye utoramo kimwe tugakora ibintu kabo cyangwa kavuga haro n'ibihugu henshi uri umukozi mukuru amashira hamwe yabacacaza kuba uposira mu ntuze mu marché public mu masoko ya leta ni none we nk'ubu tuvuga umushikiranganje kana ugacubaka nk'inzu ugatuzana leta ngo leta muri ministeri yawe w'iki gupangira urabyumva uri umushikiranganje ukubaka inzu amahanga ugatufata ya ministeri cyangwa ibindi baca baza gupangira wenyine kandi ibyo ntibishoboka n'ibibaho namakwayo n'amatutu bitari confident uri kugira inyungu zawe nuko bimeze umva tubikunda tuvyanga tutegeza kumena igihute n'ivyo nyene ntaho tubica naho tubisigira ukiri muri ivyo vyumvira urumva ari mu vya kera bitegeza guhinduka ni kwa guhindura ingendo rero abantu bakifeza violence kwibabaza ukamenya yuko naho uri mu bintu biriko birakorohereza mugabo igihugu kirasubira inyuma.